Bagenzi, reka kano kanya ndabahe update zijanye n'igihugu ca Tanzania. Nivyo muratumenyere ko tuvuga ibijanye n'ivy'ubutunzi muga ariko burya niki naco nico kudasigara inyuma. Iyo hagize ibihungabana mu bijanye n'umutekano burya ivy'ubutunzi byose biba bihagaze. Reka nakubwire ibintu bishika 8 byamaze gutuma ubuzima muri Tanzania bupfa. Donc bwatumye ibintu byose bihagarara. Icambere murazi ko burya umuyaga nkuba uza gutuma ibintu byinshi bikoreka. Mu gihugu ca Tanzania nk'ijoro ryakeye umuyaga nkuba wari wahagaze. Nuno munsi hari bice byinshi utarimo nkuko amasoko yitangaza makuru avyerekana mu gihugu ca Tanzania. Ariko kandi uyu munsi rero reka tuvuge ko kintu kijanye na internet nuno munsi ariyo muri ko murandabirako. Bagenzi, burya internet ihagaze mukuru kw'Imana ubuzima bw'igihugu hafi ya bose bagwa guhagarara. Bagenzi, nta keza k'intambara, nta keza k'imvururu. Ushobora gushigikira ibi canke ntushigikire mugabo umenye ko iyo bije bizana ingaruka mbi, kandi iruhande yo kuzana ingaruka mbi nuko bihitaniza n'ababanyi. Internet yahagaze igihugu cyose, nta TikTok, nta Facebook, nta YouTube, nta WhatsApp, nta Telegram, nta X ariyo Twitter. Donc ibintu byose byahagaze. Muca mumva ko aho hantu ibintu byamaze gukora gose. Ico ni kimwe biza gutuma info nyinshi ziriko ziratanga ziragoye gutanga gose, ziragoye. En fait hacaba ibintu nuvuga ngo nibihuha kenshi na kenshi bice biba byinshi kubera ko utaza en fait ico gihe amakuru ntazo bari contrôler, haza gukora babandi bashoboye guhinga bwa VPN. Bonyene no bonyene baza gutanga info. Uno munsi kano kanya uri kuraraba n'abari ko baratanga amakuru uza gusanga ni bitangaza amakuru international ahanini byinshi. Ico ni kimwe kijanye na internet n'izima ry'umuyaga nkuba. Ikindi gikomeye gose, amabanki yahagaze. Amabanki bagenzi nayo murabizi ko niho circulation de la monnaie ibera, niho circulation y'amafaranga ibera. Amabanki ahagaritse burya imirimo hafi ya yose ikihagarara, kuko ifaranga ntiriba rikigenzuwe neza. Rigenzurwa neza iyo hari circulation canke rikora neza iyo hari circulation. Circulation rero urumva ko isa nk'ihagaze. Amabanki yahagaritse. Nanone bireka guhagarika gute mu gihe ahantu hose bariko baraturira nako nitwagira Imana na mu mabanki ntashikirwe. Ivyo nibindi. Ikindi kigira kane, ibidandazwa byahagaze. Ibidandazwa ntibiriko birarengana. Mwibuke Tanzania muri kano karere ikora ku mazi. Nimba ikora ku mazi niyo bakira ibidandazwa bivuye mu Buhindi, za Dubai, mu Bushinwa, mu Buyapani, ibintu byinshi bizanana hariya muri Ocean Indie bishikira hajya. Niyo bafite ikivuko kinini muri kano karere. Nabo urumva baca baba nk'aba supplier canke aba fournisseur. Twebwe abarundi turonka byinshi kubera igihugu ca Tanzania ca vyakire canke vyashoye kuronka inzira. Murabizi ko hari na byinshi no munsi twe dukoresha turinda kurangurira i Dar es Salaam. Igihugu c'u Burundi, igihugu ca demokrasi haranira donc ca Congo, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Uganda, igihugu ca Kenya, ivyo vyose ukanukanye biriko nta bidanazo biriko biraboneka bivuye Tanzania. Cyo kimwe na Zambia hose birakora nako. So muca mumva ko ngaho ni danger. Ivyo ni danger. Okay, hari abantu batari bake cyane cyane nk'ivyamamare bamwe bagerageje gusutena byo mu gambwe CCM canke chama c'amapinduzi ahanini bashigikira Samia Suluhu donc Hassan kugira ngo azasinde. Abanyagihugu rero murabona ko bavuye hasi bavuga bati n'abamushigikiye bwa mbere baratanguye baratera ubwo Diamond ati futa amaposte yose ku mbuga zawe aho wari urashimagiza Hassan cange Samia zifute zose. Abanyagihugu wibuke bagenzi bigiye bagumutse biragorana gose uko sabantu twara mu butungane baba lisinzi yarabikoze arazifuta. Bwa n'abazifuse ntivyaheze. Hari video yamye yerekana avuga ati
ati nyabona abagenzi reka tuje ku kazi tureke gusamazwa n'ibintu. Aba Tanzania ivyo base kubumva bakomeje ahubwo noneho rero n'inyubako ziwe bazatatse baraturira co kimwe n'inyubako za Harmonize ni mugenzi we co kimwe nundi wewe anakomeye gose beshingira ntibanazi ko akomeye ngira n'ugusumba Diamond niki ni uyu muririmbyi bita Juma Jux asanzwe afise brand bita African Boy ahakorana n'igihugu c'Ubushinwa bagakora ivyambagwa bityo rero numu miliyonere kandi ya dolari hari magaze yiwe nini cyane baturiye bivugwa yuko yari mu giciro c'amafaranga ngana ni miliyoni amajana 8 donc imiliyoni amajana 8 z'amadolari izo zose aho hantu byose bikaba vyahiye murumva abagenzi ico byo bivuze donc no muzi rero murumva ko ibintu byabaye danger noneho rero si nizo nzu zonyene n'inzu nyinshi z'abategetsi donc bagiye usanga bagiye begereye Samia zose zaturiwe ivyo byose numva ko ari danger noneho ubigihugu banahunze benshi bagenda bigirayo ku buryo nakano kanya ariko ravugwa amakuru yuko Suluhu Hassan ashobora kuba yagiye muri Uganda urumva ni danger bagenzi nta keza k'intambara nta keza k'imigumuko sometimes no kuraba bituraba sometimes ni kuraba bituraba voilà ni info niko nababwira rero yibiriko kano kanya birabira Tanzania ariko dusenga Imana bugurura imipaka ibidanazo bisuye kuza amanizere ko mwe muri ko muradukurikirana mwagize ngira subscribe kuri chaîne ya Omudishanyuma kuko ngaha nkuko nabibemereye nzora ndabasangiza ibintu byinshi cyane cyane bijanye na development personnel bishobora ku changing a mind bishobora kuguhindura uko wahora wiyumvira cyangwa uko wabona ibintu maze nawe ube umwe mu ba acteurs de changement cyane cyane ubanze uhinduke kuko bavuga bati kugira uhindura ikintu na kimwe mu bidukikije canke mu mpinduka twifuza tubanza guhinduka twebwe ubwacu so izo mpinduka rero birashoboka ko tubanje guhinduka n'ibindi byose bidukikije bishobora guhinduka nizere ko mwagize subscribe kuko kuri no chaîne nkuko tubikora misi yose tubigisha ibintu bitandukanye bene ivyo ama ego nizere ko kandi mugowe neza ibisigaye navyo development personnel ni kintu cy'ingenzi ku bantu babifuza iterambere kuko nyene en fait umuntu abakeneye nyene ubumenyi bwinshi nivyo rero duheza tukabasangiza mu gihugu cacu naco nyene harakenewe impinduka donc yuko ivyumviro bihinduka yes nuko ndabakunda cyane naho utaha usangiza no video bana